Kaze muri Sky Business Company Burundi mu gisata kijejwe gufata amasanamu cha Sky Media. Sky Media ni entreprise itunganya amasanamu y'imanza, inama, anniversaire n'ibindi birori. Turafotora amafoto y'ubwoko bwose kandi ku giciro cyiza. Abaririmbyi tubakorera amasanamu ajyanye n'igihe kandi tukabafasha no kwamamaza ibihangano vyabo. Abadandaza tubafasha kumenyekanisha ibidandazwa vyabo. Turabifotora tugasigurira abakiriya ubwiza bwavyo maze isoko ryo kudandaza rikaguka. Turafotora abageni tukabakorera n'amasanamu meza. Kubifuza amafoto n'amasanamu mu manza zitandukanye turafotora tugakamera muri predot, dot, mariage, ndoa, kitchen, bride shower, welcome baby n'izindi manza zitandukanye. Dufise ibikoresho bijanye n'igihe, drone, kamera n'ibindi. Muri Sky rero dufise umwihariko wo kuba dufise ibikoresho byiza kandi bijanye n'igihe. Dufise za kamera zo bwoko ikirere bita drone, zimwe zishobora gufata amasanamu ziri mu kirere, ama evenement manini atandukanye. Aha novuga nk'umwihariko wa Mavic Pro n'ama drone meza kandi ateye imbere. Mufite ico mubaza hamagara kuri 68 ubusa 41 124 canke 69 463 330. Nombwira rero abantu bose no bahamagarira kuza gufata amasanamu ko dufise n'abahinga basanzwe bahinyanyura amasanamu babifise mu burambe.